Igiciro c'amata n'ibihingurwa muri yo kibandanya kuduga kw'isoko. Umwe mu borozi ba kijambere yororeye inka mu Kigaramanga, zone Rukaramo, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, ahasanzwe hava amata atari make, asigura ko iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi bibangamira ubworozi bwabo, maze ico giciro c'amata kigaheza kikaduga. Muri kuno kwezi guhera mu kwa gatatu gushika nko mu kwezi kwa gatandatu turaterwa n'amazi ya Rusizi, turaterwa n'amazi ya Tanganyika aho basanzwe bakura ubwatsi abahizi. Mu gihe rero ayo mazi aba yatanguye kugwira cane, turagira ikibazo c'ubwatsi. Ubwatsi burazimba ku rwego rwo hejuru kubera yuko haraho usanga umuntu ariko aragenda akabura ubwatsi azana kubera hafutswe n'amazi. Muri ico gihe rero usanga uca tugira ingorane zaho tubukura, ugasanga ubwatsi uriko bugura amahera menshi arenze. Ku gipimo c'ubwatsi no tugura tukura ku makinga baratekera utuganda dutatu, ugaca usanga turiko tutugura 10,000, 7,000. Kubwiwe kandi ngo n'izimba ry'imiti ivura izo nka riratuma ayo mata azimba. Ikindi kibazo dufise, turafise ikibazo c'imiti. Imiti sinzi ko ari ibintu vy'amadolari yaba yaraduze, imiti yarazimvye ku rugero rwo hejuru gose. Inyuma y'amezi nk'atanu aheze urasanga nk'umuti umwe warongeyeko 10,000 canke 15,000, ugaca usanga amata arazimvye kubera natwe inka zirakamwa tukagurisha amata hanyuma tukabona kuzigaburira. Nico kibazo, nivyo bibazo cane cane biduhanze. Izo ntambamyi ntizituma haba iduga ry'ibiciro vy'amata n'ibihingurwa muri yo gusa, ariko n'inka ubwazo zirazimba, aho muri iki gihe ushobora gusanga inka imwe igurwa amafaranga imiliyoni zigera kuri 7.